bera rero nimba yarirukanwa nimba yaragiye jewe na jewe nk'umutananigwa from Black FM from Hitop TV gushika Magic Channel je hose ndimo ndikapote ya fe kabisa urumusi rero nje kubere kumwigeme ari singo sinzi ko afise umutipe cyangwa adafise umutipe ariko ni Ange Minouche ariko kandi ujya mu journaliste rero naje karamba ujya mu journaliste karamubaza gakano yavuze ngo bavuze n'agahembo ngo bavuze ibyo badafise none ngo tuvuze ibyo badafise vyakweli fata je ujya mu journaliste yakuba je vraiment mbere haje babita gute sinzi n'izina giwe mugabo nk'umu journaliste kameme nawe nyina promoting umuziki ntari kuvuga kujya vraiment ego sifata ku mavuta iwe nujya nakuse ndamwe afise ko fata ku mavuta we yaritoye ahari aratwitike gindege araza mu Burundi atamanwa mutumiye ari wenye naje gukora igikorwa ciwe ahubwo vraiment yubaho ujya mu drama muga umu journaliste wiwe kandi ni umu journaliste wiwe ujya mu journaliste yavuze akayaka cyo nibaze kataza mu Burundi 3D ya 3D uyu ujya mu type nitumuzi zina mu journaliste nawe tuzi voilà ujya mu bire vraiment interview ze kwiraba arabizi yuko suko hari kirarakora gituma Burundi amumenya nta gihari na kimwe jewe nka Landry Promoter umutananirwa ndavuze brother we nta kintu urakora gituma twebwe mu Burundi tukumenya ntitunakuzi n'izina deja ariko kuvuga yuko ngo ntimushobora kuvuza ibyo tudafise uri dekone sana warasarije my brother fata ku mavuta ndakubaha ndagukunda uri umusesanguzi aho mu Rwanda nanje urabizwe n'umusesanguzi ngaha mu Burundi ariko ko twebwe Abarundi dufise urukundo twakira abantu bose ujya mu journaliste vraiment sinibaza ko uzova wiyumvira kumurungika mu Burundi kumva zuko ataco dufise mugeni ibi rero bivuzwa ngo ndubatse haje oya sibave nawe kana simvuze ko twihorere ntaco reka sinubatse ico kibazo nyabakinye kizo gisimbe naje urafise umukundana uramufise kwanza bice bikarunagira ngo bice bitakugaruka kwa Minouche yego ndamufise ama nawe iyo muma mikrimbi nose voice zimeze fresh nawe Yes, what's up bakunzi ba Magic Channel mumeze gute nitwigera turanirwa kirisi yo twigisha ni Landry Promoter muganga umutanirwa Farmers Vibe Killer kizimya moto igiseruka rukamvye na ntwari mu muziki w'u Burundi no musi rero ndi muri Magic Channel namaze gushika muri Magic Channel nk'umutananirwa ariko borumega abantu bose bacota bakurabana Landry Promoter tuzaniki Landry Promoter je kuvuga iki no musi rigano canje cambere ngoze muri Magic Channel muri Magic Channel ngira mvumbure novuga neze ko abigeme beza abigeme badasanzwe kandi bamenyere industry tuza kuyaga ku bintu bitatu gusa industry umuziki wabona gute mbega niki kintu cyo umuziki utera imbere n'uture tubazo twacu utu divers utuntu n'utundi nizo tuza kuyaga muri Magic Channel dufite studio nziza dufite umukamana w'umurasta umubogari wa hatari byeshane bera rero nimba yarirukanwa nimba yaragiye jewe na jewe nk'umutananigwa from Black FM from Hitop TV gushika Magic Channel je hose ndimo ndikapote ya fe kabisa urumusi rero nje kubere kumwigeme ari singo sinzi ko afise umutipe cyangwa adafise umutipe ariko ni Ange Minouche rukundo boss wa CEO wa Magic Channel baje kubere kumubebe ngo ari singo kabisa bakunzi ba Magic Channel ndabakunda cyane gose ndi kumwe na Ange Minouche rukundo ndi kumwe na DELICIA kabanga niwe turi kumwe ngaha muri turi muri zo za Magic Channel turi muri Black FM tunashimira uburongozi bwa Black FM bwo bwasha kudutiza ikibanza ciza ndanakwibutsa yuko ushobora kuronka ikibanza ciza cyo kuruhukiramwo muri ngira mvuge publicité ya urumva aho baguhemje so biri ko Ange Minouche ndameze neza ndire ko namwe meze neza hama ko bibona murana ko turi Magic Channel TV ati kamera warugira unyerere gatoya twayagabura oya ahubwo jewe kuko bimaze ku program mu usanga reka none naguhaye ikaze none mu kiganiro je ndumushoferi uri umuduga je ndagutwara iyo nshaka twagiye kabanga umeze neza cyane gose sawa nawe ari umuntu iyo bavuze ko ufise amaso meza ntiwambaye uwamenda bikubwiye vugisha kuri oya nturi wa mbere kabanga umeze neza rero ndashimye turagoye ikaze muri Magic Channel urakonze nawe urampaye ikaze nkurumva ari bagiye rukora wanda baza je ndumushoferi wowe umuduga je ndakudrivinga nkagutwara iyo nshaka ariko umeze fresh meze neza cyane gose ikibazo ca mbere kubera iki waje muri Black FM kwanza no muzi
Naje gutembera. waje gutembera nawe nyine biramutwengeje Naje gutembera. okay dusanzwe dukorana muri Black Muri FM Magic Channel TV no dukorana muri Black FM mugabo the star system bano bigeme batatu ndavuga ati n'umusireka tuyage ariko rero yari prank ngo bano bigeme yari batatu prank je ndikumera Ange Minouche muri Magic Channel ariko ni famille Yeah. mvuze ko ndi muri Magic Channel nuko ejo canke ngiye ndusubira kandi nkaza kuhakora ikiganiro Yes. ariko ndi muri Hit Top TV sinavayo ariko nyene ndazi ko ngora gukurayo umimba no yaronga hoho navyo nashobora oya ronka mine naye nashobora oya nivyo ndakuyumvira oya vyiyumvire vuba n'ubikorere ko James Mekonde reka mugabo akanoti umuvuzi mukuru umusesanguzi yasho umusesanguzi Mukuru dufise. woma nkabona woma nkabona kandi Eh. urayafise Ewe, ba we. diaspora barangusha bitu makonte za sese zinangusha bitu nazari kapata ikiryoshe yavuze ngo reka ndabare ku mudemu ngo ari single ngo Ange Minouche so ndamutse abantu ndamutse abantu baramutse ndagwerusha bakunze wa Magic TV mumeze gute murakomeye kuri rukundo Ange Minouche uko mubibona hama ikiganiro cy'uno munsi twari turi kuri micro tuko turakora Landry Promoter ati sindaheza kuvuga ati reka tubandanye so duce dufata micro za Magic Channel TV mbwa Landry ndagusaba ikintu jya mu baby tumushire hagati tumushira gati jagati wari wavuze ngo tugira tuyage ngo ku bintu ngo byerekeye umuziki gute ico twokora kugira umuziki wacu utera imbere nka mu bantu basanzwe baboneka kurusha abandi muri no game hoko gwiki bimeze gute aho ni mu gihe twabonye na video bamaze imisi bavuga ati ngo twaratanze ikiganiro kumwe mu bamenshi makuru mu Rwanda ari ufata ku mavuta ebana ngo ashise mu Rwanda arahara aradekora ariko DELICIA ikarazimira DELICIA Oya ndabizi ngene mu journaliste yavuze ngo none tuvuze ivyo badafise. Naje byo akantu karamba baje. Jewe ku bwanje ico kintu kivuga ku iterambere ry'umuziki ukora uriko kura bon irikiraboneka. Ariko fata ku mavuta numwe mu bantu bakora neza umusisanguzo mu Rwanda sivyo twaramwakiriye neza ngaha turamuhuza n'abaririmbyi batandukanye nkuko yarasanzwe afise projet yiwe arahura n'abaririmbyi batandukanye arakora yongera kandi ni vyiza gukora ko no gupushingana sivyo no gupushingana iwabo baramaze gutera imbere kandi ku ma platform yabo urabona ko baturuta iyo habaye collaboration natwe urabona ko ari ikintu kanaka ciyongera ariko kandi ujya mu journaliste rero naje karamba ujya mu journaliste karamubaza kano yavuze ngo bavuze n'agahembo ngo bavuze ibyo badafise none ngo tuvuze ibyo badafise vyakweli fata je ujya mu journaliste yakuba Jevre mbere haje babita gute sinzi n'izina giwe mugabo ujya mu journaliste mugabo nibaze neza yuko utazuza ngaha mu Burundi ko nacu uzobuje ko haronde nahatoza nuko yabishizemo twagira tumwishiro ko yabishizemo inzigo kuko barabizi ko tubarusha umuziki kandi naco baje kurondera kubera kandi baravugije zayo n'amahite yari basadwe bakubise barabaye urumva kuvuga ko batuvuze ivyo tudafise yarakoze amakosa kandi narababaye kandi ujya mu journaliste nibaze neza ko atazuza ngaha mu Burundi kubera ko naco azobaje kurondera ivyo tudafise usivye nivyo yirengagije ibintu abizi kabisa rero abarundi bose muri rusangi nuko bakwiye gutahura kwanza ko dukwiye tugashigikirana kandi twe ikituranga mu Burundi turangwa n'urukundo buri muntu wese turamwakira kandi tukamwitaho ibikurikira mu nyuma twe dukunze kubiha agaciro ariko turabana beza turakirana kandi bigagenda neza rero ujya mu journaliste buge sifata ku mavuta wapi fata ku mavuta wari karamukoresha ikiganiro yaravuze ukungene yabonye ibintu yavuga ngo abakobwa baje bafise ibisusu kandi vraiment fata ku mavuta big shout out to you ariko kagendana nawe ivyo bisusu wamweretse vyari none ba DELICIA singaho ese ni wamushiri wapi sinamushiri nta bisungira byo kuvuga kuri TV jewe bon ndabifise mwese byo kuja kuyagiza kuri TV mu Rwanda naho nyene ngo yabonye ko bafise ibisusu oya bigebe bacu garabirusha yarafise amata ya bien je twarakora ikiganiro mwakoranye n'abibonye baje bambaye ikanzu oya naco ni fresh abakobwa bacu bagaze bien bako sawa abigi bacu bagomukwiye ibibizu mwese mwe vraiment ndabuba abakobwa bacu mwubaho ariko abantu bahora bari bakumbuye DELICIA baraduhika uno munsi tunamumaletea bakumbuye DELICIA DELICIA kabanga antika vraiment shane kinini nukuri nibaze yuko ndakumbuye cyane gose shaba bambaza wagiye nzu so kubona muvura rero ndi hano muvura ndi hano murambona nari ndabakumbuye cyane gose ego kabisa yambu cyane gose DELICIA nk'umuntu bakurikirana industry kiya kintu wacakiriye gute kiji kintu nanje je nacakiriye nabi cyane gose vraiment nk'umu journaliste quand même nawe nyina promoting umuziki ntari kuvuga kujya vraiment ego sifata ku mavuta
siwe nujya nakosa ndamwe afise ko fata ku mavuta we yaritoye ahari aratwitike gindege araza mu Burundi atamanwa mutumiye ari wenyene aje gukora igikorwa ciwe ahubwo vraiment yubaha ujya mu drama muga umujournaliste wiwe kandi ni umujournaliste wiwe ga umujournaliste yavuze akayaka cyo nibaze kataza mu Burundi kanya kandi niko kabi ngo tuvuze ivyo badafise ejo ko wanukira akavi utuvideo kandi bose rero ko wanukira utuvideo bayandikira ama message Landry unaona Landry unaona ucumenga niwe bati wabonye la suite je ndababwira ati kandi uko biri kose wojewe nakiriye nibaze neza ko atakibazo afise utwo twakiriye kandi twakoresheje ibiganiro nibaze ko atakibazo afise kandi yarashishoje aravuga uko ngene yabonye ibintu ngene umuziki kandi nivyo ninga mu Burundi abari abanyarwanda turabavuze turavuga mu Burundi turakunda mu Burundi ntabwo tuvuze n'abanyarwanda gusa turavuze n'abandi aba Nigeria ba Tanzania ba Diamond ngaba biziki ba Minouche bande ba Vani n'abastari bakomeye ni nko ko dufise abastari kandi bakomeye ikindi naco Landry ntibisigura yuko ngo abo tuvuza ngo ico gihugu ngo kiba kituruta mu muziki ujye nyine ariko aravuga arabizi yuko aba uko biri kose akaba ari umunyarwanda vraiment aza kuraba iyi interview turasavye muhe link abantu bo muri ni 3D ya 3D uyu ujya mutipe nitumuzi izina umujournaliste nawe tuzi voilà ujya mubire vraiment iyi interview aze kwiraba arabizi yuko suko ariko narakora gituma Burundi amumenya nta gihari na kimwe jewe nka Landry Promoter umutananirwa ndavuze brother we nta kintu urakora gituma twebwe mu Burundi tukumenya ntitunakuzi n'izina deja ariko kuvuga yuko ngo ntimushobora kuvuza iyo tudafise uri dekone sana warasarije my brother FATAKUMAVUTA ndakubaha ndagukunda uri umusesanguzi aho mu Rwanda nanje urabizwe n'umusesanguzi nga mu Burundi ariko ko twebwe Abarundi dufise urukundo twakira abantu bose ujya mu journaliste vraiment sinibaza kuzova wiyumvira kumurungika mu Burundi kumva zuko ataco dufise mugeni ataco dufise yoza kuhakora no kuhavugira nico kindi rege cya kigaruka kiti none ko ataco dufise fata yaraje gute kusenzo bataco bafise ntunabamenya je nibaza ngira yari yacomye ntitumuzi nyene kubera kataco ngira yari yacomye kubera kataco arakora kugira umenye donc bisigura ko fata kugira arinda fatiti kendege ngo dede yarabivuze nuko azi ko hari ico twakoze hari nico dufise so kugira rero wewe witore uko donc il faut voir ko atanzigwa wabishizemo kuko ibikorwa biriho kandi dufise ibintu bizima kandi turazi ko muvyemera kabisa ebana rero ebana anje uvuze neza fata yaraje gukora iki mu gihe ataco dufise kandi wori umukozi wawe yaje ngo batabarivye dufise atanu muziki dufise yaraje kuraba motare baje please tuze turaraba please tuze kuraraba imbuga ngurukana bumenyi nivyo nashaka gukebura kuraba taximen n'abamotari baje nashaka gukebura yaje kuraba ahubwo bafise ibisusu ko tabakoresha jama interview ahubwo rero urazi nagomba nkebura aba brother nagomba kwibutsa neza yuko imbuga ngurukana bumenyi ari kindi kintu kandi vraiment kubwanje je ndabitahura ariko kanya kajambo ni kabi sikeza cyane bana abantu barashavuye abakunda umuziki barashavuye cyane kandi ico kintu rifo yuko bice tugaho twe kandi ico kintu rifo ko ugihagarara nimba kura dukurikirana aho uri hose waravuza akantu katari keza mbwa nibaze neza ko waje gukora interview ufise stress zo muhira mu rugo canke ufise ibindi bintu vyiwawe je nk'umutananirwa ndavuze waradekonye Adicho nshaka kwisabira gusa badohe Instagram yiwe abarundi n'abakomante ushaka umutuka wongere umuvumishe deja atazi nafise ntabikorwa aragira mwe mushaka kumugira umuntu kandi atabikorwa arakora ya vraiment mugabo bya bintu yavuze Landry nafata mwabamenye kubera ibikorwa bakoze none ubu rero ushaka Instagram yiwe ngo bavuze ngo ese ngo bavuge yavuze ngo ese bango ngo tuvuze ibyo badafise we blaza we twaraza amahi tumaze gukora twebwe umuntu ntimutuzi mu Rwanda twari blaza muri doze ni bari ariko nidoze cyane nimba twe twashoye kwakira boss wiwe tukamufata neza kandi bikagenda neza nibwo tudushobora kuja hariya kandi vuba turaza vuba tuzoza abastare baho baba journaliste Jean tuzi niwo bameze neza bagatanga na support ku barundi kabisa twe tuzoza vuba mu Rwanda je nzoza mu Rwanda vuba je nawe tubona n'amaso mu yandi amaso mu yandi je nawe brother amaso mu yandi kandi nzobanda guteye n'iteka kubera ko izina jewe mfise wowe nta urigero ushikako tuzobona amaso mu yandi je nawe nzoza mu Rwanda vuba
nzoza mu Rwanda kuko uravye nkafata fata ku mavuta support yaronse ngahira kwi yakoranye mu interview n'abaririmbyi bakomakomeye dufise ngaha mu muziki kubera ko mu Burundi turakundana nimba twaremeye tukavuga ati abanyarwanda ni kakano k'urukundo dufise dufise ushaka kuvuga ati nta muziki wo mu Rwanda twumviriza mugabo tuvuga ururimi rumwe twe naco biba bidutwaye ariko dufise urukundo jewe nzoza rero ico kintu je kimbwire live turi kwa maso mu yandi turabana umbwira ati wavuze ko tumeze gute je nzoja yo vraiment kandi nzoza abanyarwanda munyitege nitwigera tunanirwa ariko twe ni one love twe nta nzigo nta mutima mu bidufise twe n'ubundi iyi atavuze kuyikora ntabwo tuyikoze nyene ni muri entertainment turabivuze ko akaya kantu kari kwijana hari utuntu tugira cyane gusa comme rero ari twebwe bari bakoze interview wacu hari abantu benshi bacha bataza ati mwumvise wa muntu mwazana mwumvise yo bigiye donc nico gituma twumvise two bivuga ariko sino ni one love ntanzigo ego sinzi rero ko twoseze dusezere gute je naramubaza ibibazo vya mwamaze kugenda umvusha kumbaza garaye nurega je natanguye ikiganiro sawa mu mundangiriza ikiganiro nageza ingene banira abatipe baraba Magic TV ibaze babone mengo umwana ari gaha twobaza umuziki dead umeze neza baranzi basanzwe baranzi je ndakubaza ikibazo reka ndamubaza ikibazo Delicia wowe wahuze ukorera kwa Isaac TV ariko haraje projet y'iradio ntitwasuye kukubona muri JP PG urumva navyo tumenya ko siyo dukora navyo tumenya urumva nawe twanone ingere mwayisire naone twagerageje atana atana promotion banadusavye umva ko ari fresh twagerageje ni one love twe nta kibazo dufise ni PG classic ijwi ry'umunezero kabisa ariko nituze tukubona yo my sister quel problème birasekeje birakomeye ahubwo mbuze nico nishura nibaze yuko ibi bintu abantu benshi barashaka kubimenya ukuri kuko benshi bari banyiteze muri PG Classic FM mugabo bambonye muri Black FM benshi barakunda baguma bibaza ati mbega byagenze gute ariko ibintu niyo twazogerigiye nkabivuga nkatanga ukuri kose nivyo kwijana uko datwari exclusive zogira confiance de presse aho oya vraiment nitwigeze dushwana nta kintu kimwe twapfuye yego uko biri kose nawe Isaac bimeze uko egereka ndamushimire koze yarubatse amaze kubaka benshi yaramwubatse na Delicia nagisohoka kumushimira bana brother urazi yo twavanye kari kure rero baba bose wabubatse tukubona ba Starboy ba Santa nabandi uracubaka kubera ko ikintu gitera caguka big shout out to you my brother kandi vraiment mbwa Delicia baratekereza ama muratwibona je ndamuheruka kera bimeze gute abakobwa rero iyo bameze kurandira zata bafite umushera mucunga asuma bwango sheri twarukungeneye umeruku bagaca bica akazi tubwire nivyo yo nica akazi hari umushera ariko aragukubira ntukuri wa kera bimeze gute na bonje nibaze ko umuntu ukwigiye kigenda basi na warahinduka ico ndamukundira si kuvuko we niko wamye basi ugitanga journalism no kumeze ubonye si kumeze none sheri ndi ugitangura wewe siko si ngitanguramo ahubwo ngira ari formasi Sini formasi sigaye nitonda nanje sinzi gituma ariko adari kintu kimwe nkundira Delicia arakunda gukora arakunda gukora cyane ariko sinzi akantu kubunebwe nako ndamuziko ariko jewe muri Black FM zo mukwega amatwi nabwo ati we mukwega amatwi ko nta banebwe bari muri Black FM twese baturi shosho Landry wa chef wa Star System nije ndi chef wawe mu kiganiro karifo no kwicara namwe vraiment umva abantu bari hanze abantu bari Buraya bakurikira bashaka kurugira Black FM hariho application wandika Black Media sinzi ngende bayakirira application .com voilà muze muravyumviriza murabe ukuntu uyu mutipe ku radio abameze suyu ngaha bandi shosho ngo niwe chef ngango niwe chef w'iradio aje imbere mugabo ni chef umwanya mugabo je bira oya vraiment je abashefu barasi baravuga ati Landry Promoter uye kuba chef w'ikiganiro
kandi je igihe dutangura Minouche na ninjye namwakiriye Minouche namubwiye ati mugabo jewe naze mfise uburambe naje namubwiye ati Minouche rero wewe iri niteka ridasanzwe ukorana na Landry Promoter ko wewe vraiment jewe niyo ngeso yanjye umunyakamenge yemeye abadimire amazina ibana nisi abakunda bavuga bya nyuma Minouche nabwiye ati Minouche uraje kwa n'umutananiko rero jewe nshaka ninasiba bazomenye ko naje none Minouche ntivyabaye nakubwiye gute naje shaka ni wasibande bazomenye ko wasivye nene ntivyabaye none nivyo neje bemeye gute ko reka babaze ngo Landry ntiwabonye message bakwandika bakubwiye gute ngo Landry vraiment twari tubizi kadashobora gutonda iminsi yose kubera iki sivye babatuza kumenya ko nasivye narababwiye ati ndije nyane no munsi Landry si hari nambigi bashaka kwandikira gute ati nivyo vyiwe urumva ntibakuzi neza oya je banzi neza ko banzi ko jewe ndumututere Rero umuchef wari muri makuzo hafi usanga chef ari jewe ahubwo ndashaka kumenya wewe nawe Delicia nawe utugiye kumenya aho kahe kana ranzi kigaza yiri warakimbaza umunsi wose nakano kubugabo ko nimba Minouche ashaka kumbwira ati je nanje ibaza Minouche kunyubahuka jewe ngo nanje ndashaka yuko sivye bazobimenya oya Jesse mvuga uko onye ko Minouche babanze kwitanga deja yuko nawe usivye ndashaka bazomenya ko wasivye ngare kibazo yaba we nawe je nanje imisi yose muze ko munyiteze ko akantu gashasha kagakishije bazokamenya Minouche akantu kagaki akantu gashasha tu agasuifize nyene imisi yose ndavudukinira filme aba bashaka kumubona Black Media barashiraka ama video yo muri studio kamera mukobwa wanyu mwiza azari sexy aberewe none twebwe rero urumva baraho umukobwa nta mukobwa ari mufise muri studio jamufise Landry Promoter nta mukobwa ari mufise muri studio za Black Meruka kera gaje nanje wameruka kera je bugeranye sinze kuboneka n'abadragana twugare kiganiro yawe nayo reka niko navumwa ukanisha vraiment nande ndubatse hajya ha mikro bwabundi natari twigera tunanirwa hari ibintu badakata ibi rero bivuzwe ngo ndubatse hajya oya sibave nawe ukana simvuze ko twihorere ntaco reka sinubatse ico kibazo nyabakinye kizo nyabakinye nagisimbe naje urafise umukundana wora mufise kwanza bice bikarunagira mwe twica bitakugaruka kwa Minouche yego ndamufise ama nawe iyo muba mikrimwe nose kubivuga voice zimeze fresh nawe yarabuzimisha nawe yego da kuri radio mfite ko tabafise kisura baramufise asha Mungu we Minouche arahindagura Minu wewe umukunzi yego oya Minouche bitanguye rero mu gatondo abamufise ku mugoro wari singo bitanguye rero ndamufise ngo bishuri singo none ugira unyemeze ko ndisingo ndamufise twe turabana rero gukirisha mu mitwe Minouche ari singo nta muhungu bafise bakundana aramufise ndamufise none kuri radio ubutamufise kuri radio ubutamufise kuri Magic kamufise sangira araba Magic iyi mitwe abahungu bagenzanje iki kintu nikibazo urumva kuri radio kubera kazi neza kari hanze tumviriza iya radio all over the world ubaze twa turumira kwisi yose nakwikwegeye no musi ndakubona kuri radio yatubwiye yuko ari single atamukunza afise ngabo kuri TV ivyo nje navuze Minu ivyo nje navuze Minu ja kuri Black Media video baraza kuyipostinga ikiganiro yo Minu uri single ego ndi single oya mutabaye mutubwiye mwe mwatahuye ikibasi single ndaderanje ko shaka ndabiberemwe rimwe vyose basi dufate kimwe basi byose ndi Minu turi serious ndi hagati urumva umutipe wawe ntimwumvikana mugwa mushwara okay Landry nawe tubwire uri single canke uri ntuze twigera tunanirwa tubwire nawe uri single canke nturi single jewe Landry Promoter umuta garçon bonbon ego garçon bonbon ponga ego atondesha umurongo he oya afise bihora bakiridamu jewe sindi single jewe sindi ko sindi romantique umuhungu ari sexy nari single umuhungu ari sexy bamumenyera ko umuhungu ari sexy sana sexy boy mwaravye indimi nyene yo ndi kubona umukunzi wanje ubwo muravye indimi madamu yerekanye mutewa nasema bana ndafise umutipe wallahi
mukobwa atakundanye nanje bro Arago. yarahomvye Mugana uraheza vraiment cyumunyibutsa tuma Dede ubona gute muraberanye nande Landry Promoter mubaze none dede turaberanye ingene cheki kuraba oya ntiyavuze ko ari single reka nawe ntiyawukanye mugabo yabajije turaberanye reka twese ntitwawukanisha Landry siko twese nitwahukanye twese mugabo nibisanzwe none si ivyisi mugabo pana kwahukana kwahukana mugabo nanjye naravyigezemo nimugare gose rero ntabireba birasanzwe nimugire gose nimugire jojo kumenya bibaye ikibazo oya umviriza jewe mfise uwanje nawe ufise uwawe bana maisha jewe mfise sheri wanje nawe ufise uwawe ariko no ariko munsi sinobandanya ariko no munsi sivyo oya turashatse nashatse kuvuga we nimburi single siya tuna enjoy niko single na enjoy wewe suri single yafise umutipe sivyo je sindi single jewe ndi mu matane n'Imana yo mwijuru ndi mu matane n'abantu badasanzwe wavyumvise n'abantu badasanzwe umutipe wawe tuje kumugira publicité umva mugwamo twoshaka twomuvuga twoyikora iri serie ndakubwire re mugano gataturisha nawe ndio twobikora tugira ati wiya none sivyo nyene tuca tugenda nkashavura cyo ndabivuga Minouche oya naco de wowe kuvugiye mu rukundo ugiye mu rukundo mazi gwabazwa kangahe kuva nagatangura gukundana oya kuvugiye muri uru twabonye rukomeye cyane oya ujya ntarambabaza we nibikigaraje wewe ujya narakubabaza muganda bazi ko bazwa rimwe ujya uravye ubona nanje mazi gwabazwa kangahe ukundira kujya muri kumwe inga turaberana declaration ndamukundira iki ego najyamesha abamite twongira mvuge nyene amajambo sindi romantique oya ndamukunda nyene kubera ko akuzutse ivyo bintu yanyuze mu buryo bwa ira un grand cœur rempli d'amour bon ibindi navyo nawe nyene ngira arabizi mpanda yimubwira mumbaze nanje no nawe tubwire ego wasitubwire nawe oh my god umwanya bari mwiza kuri jewe bro sharandura baniye ntuzaho jewe umudemo wanje amaze kumeba kenshi kabaho ariko rero jewe mu buzima oya nibisanzwe ega jewe uyaje gukundana nanje ufise akazi gakomeye ufise akazi gakomeye kwako jewe mudepoza amaseve jewe uje gukundana na jewe ufise akazi gakomeye kubera ko bigusaba diplome menshi kweli ngo dukundana ni wabari umurinzi wanje bodyguard wanje aho je kwa bodyguard nawe si wewe ayibaze biracuritse kandi ni vyiza cyane kubera ko arankontrola ntwari yashaka ariko atantwari yashaka iyo ndi ku kazi afite arankontrola umva mfisa arambwira ati braza nivina hivi urumva nivyo ndanane bimushimira mwe bita wa mugabo niryo ya bon oya no je ndubaha umukobwa tuba turi kumwe ankuko reka mfata useri je vraiment abantu banzi baranzi ko je mba ndi sere ibintu vy'urukundo ndetse ndabesha oya vraiment bise ya mbakunda oya si ivyo nako niko yako iyo kwasuto sikero umunyarusaku we nawe Minouche yonge swaita tanga message je ibintu by'inkundo mwanzanyeho sawa mimi urumva rero jewe iyo ndi kumwe n'umukobwa dukundana kenshi bari karansoma kenshi bari je kenshi mba ndiko ndamuririmbira kenshi arakunda kumbwira yuko ebana ntesa tu ebana nanje nkamubwira yuko atisa nese tuba turi mu rukundo rwa atari kandi ikindi naco ndamukunda kubera ko aranyereka arampagararira kandi ni nabasingo je nzobamenyesha kubera ko mutanagwa mugabo muri 2 jours nzoba ndi single muri 3 jours nzoba ndi en couple 4 jours jawe rero ikibazo mfise kuri Landry ari naco cyanyuma mbego uwo mukunzi wawe yo babangaye Bujumbura canke ntiyo babangaye Bujumbura sasa Scott niwe bapangizi za Scott wavuze gute wambaje gute ngo umukunzi wawe utubwiye bimeze uko nuko neza nuko je nta mu diaspora turakundana je umukunzi wanje bibujumbu jewe rero je umukobwa dukundana vraiment ari nga mu Burundi nta sumu diaspora kandi jewe vyanje birayobeye ariko nyene ndumutananirwa jewe nyene namayobera atuka vraiment ani fresh jewe meze neza kandi ndamwemera bana igitoto kikali cha mataya kizuri sana ebana kitoto ebana moto ebana cha tari na urakibona ukavuga ati
iyo eremeyo yamambere gihe message mabuca kitoto changu chata mina ndagukunda gora kuno gushika ku mushatsi kose ndakunda iri kuratambuka napendaga bimajambe sasa afu kinivaria sasa mini nyambara canke yambaye ikanzu mama we banamunibeba banamunibeba ariko tu ndomutananirwa tu byanje birayobeye byanje birayobeye ariko ndabakunda cyane ndi kumwe na Ange Minouche ndi kumwe na DELICIA uko nashatse gufasha Ange Minouche ushobora kunsanga kuri Black FM cyangwa kuri Hit Top TV1 bikagenda neza sinahinduye niho nkora ariko nashatse kumufasha Minouche none umusahiro aruke miko kandi ni karibu kandi nko kazi biki imbere y'isaki fuko je mbanza Umuchungaza ni wacu kansanga yukangaza atukavira matwavya igitsina gabo imbere y'igitsina gore igihumbi ngo igitsina gabo kimwe kiradomina vraiment turavyemera en tout cas vraiment merci beaucoup yego DELICIA kintu ukunda kuri Landry Promoter nigi mbe hagiye ngo kita ngo vibe master ni bela wa magic yari nyisi ufise vibe wisangije vraiment yibisazi cyane uza kumbora nashavu oya jese ngudakora umuntu ashavuye gusa cyayibaza je nshavuye nakora je vraiment atwa abantu bakiyamanze kumbona ashavuye ngo mantwenga bon je ndabaza kukwikeka ko ubushavuye umunsi wandika igisomwa kuri stat navuga ati icyo iyo shusho ya DELICIA musari natwe gushavura shavura gute nivyisi navyo byo gushavura shavura vyibiki Ange Minouche imyaka tumaze dukora naramaze kumenya je nshavuye arabizi ko jewe aho nanje Minouche ndamuza ashavuye cyana control Minouche yashavuye Minouche ashavuye ye Minouche ngako kazi arashaka ashavuye cyatugumukana ko je mvuga ko nanje ndumugararitse agumutse nasubira no kuvuga aravyimba Scott ndafika ko Minouche avyimvye ashavuye aravyimba na mikoro kwituritse akavyimba kandi ari doga arashaka kuvuga iminota 30 atanundi umuntu arasubizamo ariko aravuga abo mwumva mwondarwa wowe nawe ushavuye ubona wo kubera ko utazi kuvuga cyane niko bazaranje ahubwo par contre je uyu rero uyu yashavuye ni Minouche x2 aravuga kuruta wowe x2 je duhebane ni tumenyane je nawe uzamushavura jewe oya je nshavuye sindagutuke ahubwo ndakubikira inzigo n'imyaka 10 kazohera mugani nshavuye nkagutuka muri uwo mwanya 5 minutes babiheze urazi ngene bibabaza umukobwa yakaragutuka ndagutuka vuba nkakwambika ibara naje wowe ntuka kwereka de oya mbwa gutuka bya bitutsi ngo wambwawe ngo wamuhimbiri ibi amayitaga yaratinzanira ya kandi ntunciremo uhore mvuge mpeze haba nawe sheri waragowe mama oya no musheri nyene turamutwa mu museri kigo twagi sawa kiganiro agozi wa Magic TV bakunzi ba Hit Top TV twigera tunaniko ketse twigirishije kabisa kumwe na DD ciao kabanga mu Black Media nuguriye agativiki wanje no kitagote ikibazo wewe uri umunebwe nkubu yabo kare yavuze ngo sindumunebwe umunebwe mugabo nk'ico kintu bakwa baragikoze kene narabonye arano bakwitira zirahari nyinshi akacara nka subscribers igihumbi mu musi umwe vraiment naciye mbona urakaze atuka vraiment kandi nkaho usanga je ndayigura tavyo noronka mugabo ko gushigikina no ufise Landry oya vuba cyane vraiment je vuba cyane nzobigiye ndetse uranyuba uranyemera hoho basi ekana nivyo bintu uranyemera basi ndakwemera randi nzoyugurura sawa wemera Landry Promoter ukembera Minouche wowe utinya gute kuza kuri terre oya nzoyugurura nimugira ikibazo ahubwo bantoze izina mora no itagute voilà kabangati oya shaka rimwe izina ryanje wapi TV DD TV apana shaka rimwe izina ryanje untera akazina keza vraiment kandi ndabizeye zoita Run TV kana ka Run TV ni keza Run TV kage baze dusezera abantu taragiye bagira bakunda cyane twigera turaniko